ab'ijambo ryashitseko yabise Imana. Nico gituma duhamagarirwa gushima nk'abana b'Imana ku munsi. Ijambo ry'Imana riratubwira riti ngo muzomenya ukuri, uko kuri nako kuzobaha umwidegemvyo. Ukuri rero twamenye ko ukuri ari ijambo ry'Imana, kandi twamenye ko ijambo ry'Imana ari Kristo. Rero ukamara kumenya ukuri, ukamenya ko uko kuri wamenye ari Kristo, ari we jambo, uzoheza ubeho mu mwidegemvyo. Abantu benshi rero babaho kubw'ubwoba bivanye nuko batazi ukuri. Ubwoba bugutera mu gihe utazi ata information ufise. Udafise ukuri muri wewe utegerezwa kugira ubwoba, kuko umuntu azoza kubwira ati iki niki uzovyemera, kuko uzoba atakuri ufise muri wewe. Biragusaba rero yuko umenya ukuri. Uko kuri rero kugira uzokumenye nuko uzofata umwanya ugasoma ijambo ry'Imana, ukaririmbura ku murango no mwijoro. Ngo ijambo ry'Imana riratubwira ngo niho ivyawe biheza bikagenda neza kandi ukagira amahirwe. Iyo rero utahagaze ku ijambo ry'Imana uba umeze nk'umuntu agoyagoya, uba umeze nk'umuntu ufise inzu yubakiye ku bishakashaka. Umuntu wese aje arashobora kugutembagaza. Inzu rero yawe itegerezwa kuba yubakiye ku rutaro. Ubwo rutaro nago ni Yesu. Jambo ibihuha canke ibintu vyose abantu bakuzanira ntibiheza ngo bigufate mu gihe watekeye urwo rutare muri wewe, mu gihe wubakiye inzu yawe ku rutare. Abo bantu ntibashobora kuguherengeteza. Menya ko uri umwana w'Imana uba ukomeye. Nico gituma Satani akwitayeko aje nabi arahongoka, kuko aratembagara. Erega ntagushobora, kuko wewe wamushoboye kuva kera, waramunesheje. Gasi wowe wabikoze, ariko ni Kristo Yesu yamunesheje. Ngo yagiye kuzimu, aramufata mpiri, aramuboha. Uno munsi wewe uridegemvya kubw'amaraso ya Kristo Yesu. Ijambo ry'Imana riratubwira muri Matayo 5:13 gushika ku 16, abakristo nibo munyu w'isi n'umuco wayo. Muri umunyu w'isi, muri umunyu. Iyo ushize uburyohe uba ukiryosha iki? Ntaco uba ukimaze atari ugutabwa hanze ugakandagirwa n'abantu. Muri umuco w'isi, igisagara cyubatswe ku mpinga y'umusozi ntigishobora guhishwa. Nta bodomeka itara ngo baryubikeko igisimbo, ariko barishira ku gitereko cyayo ngo riboneshereze abari mu nzu bose. Abe ariko umuco wanyu ubonesha imbere y'abantu, ngo babone ibikorwa vyiza vyanyu bihimbaze So wo mwijuru. Ivyo dukora byose tubikora kugira ngo bihimbaze Imana, kandi abantu nibabibona bitume baza kuri Yesu, bitume bemera ko Kristo ari umwami n'umukiza w'inosi, kugira bashobore kuja mu mugabane w'abana b'Imana. Erega Imana iracarindiriye abo bose bakiri mu kutamenya kugira ngo bamenye. Ni jewe nawe rero duhamagariwe guhaguruka kugira ngo dukore ico ijambo ry'Imana rivuga. Tuba umunyu w'isi kugira ngo abo bantu bashobore kumva kuza baturigate. Abo bantu nyene bashobore kuza babone bivanye nuko turi umuco w'isi, kugira ngo bashobore kubona Kristo muri twebwe, hama bahindukire nabo bizere Kristo nk'umwami n'umukiza